tuzirikane dushingiye kuri aka kajambo ka nyuma muri no nkuru nziza twumvise. Toma abwirwa na Yesu akagira ati, hahirwa abazokwemera ataco barinze kubona, kuko gusa bemera ko babonwa n'uyabona vyose. Kwizigira gusa yuko ubonwa n'uyabona vyose. Uko kubonwa nka kurya k'umuvyeyi abona umwana. Uko kubonwa nka kurya k'umwana aguma yizigiye ko umuvyeyi amubona. Ukwemera kumeze nk'uko, kumbure ivyo ngiye mvuge abantu bakuriye cane mu bisagara ntibashoka bavyumva, bavukiye ngaha bagakurira, tumubwira muti ubona uwo kwicara ukanaragenda tuga ruguru, hari ahantu dufise agatongo mera ruguru, murihenda mugakore ko muzoca mubona ko mvuka na ruguru. Ruguru murahazi ko utuzu twa sugumwe ntitukunze kuba turi mu mazu, turimo hariya kure rwose mu nguru z'ibitoke, sivyo none? Umwana avyutse akavyura umuvyeyi ati ngomba kuja hanze, umuvyeyi akigumira mu cumba akamubwira ati sohoka ndakubona, kandi akumva ko amubona, agaca agenda akagira ivyo agira neza atekanye, akagaruka akagira ati umuvyeyi yambona, nico gituma ataca mu nzego. Nazamuguru z'ibitoke yabona mu vyirija akabona umenga abantu bahagaze hajya imbere, ntasubire kubona ko ari abantu bahagaze. Hahirwa abemera batarinze kubona. Umenga ukwemera kumeze gutyo, kuba muri iyi si hije hari ibintu vyinshi imbere bishobora kuba biteye ubwoba, ariko ukizigira uti Mukama arambona kandi arabihagarikiye, mbere gusumba ivyo vy'umuvyeyi aba yishwe n'ubunebwe bwo kuvyuka kugira ngo aherekeze umwana we kuko ntavyo ababona vyose. Ariko Imana yoyo ikabibona kandi ikabikurikirana akantu ku kandi. Kubaho twumva ko Imana itubona ntiyiduhagarikiye, kandi itubona nk'iyifise intumbero ijanamwo ubuzima bwacu, ibyo twita umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Natwe tukabaho twizigiye yuko tubonwa n'Imana, tukumva ko turemye. Hamwe umwanditsi w'iza baravuga ati, naho noca mu kabande k'umwijima w'urupfu singira ubwoba. Ariko twebwe murazi yuko ubwoba bwama bwatwishe, ugasanga iyo uriko uraca ahantu hagoye ivyama vyoroha guca wumva ko umenga Imana irabibona. Mbere ugashobora gusanga uyu munsi ububeshi bw'inyigisho zimwe zimwe, ububeshi mbere bw'abantu bamwe bamwe biyita abapotre n'abapasitori, ni ukubashira mu kintu c'ukumva muti mufise Imana, mufise nk'iyi telefone mfise mu minwe, nkoresha ibyo mbwira shaka igaca ibikora. Ni inyigisho usanga umenga zikarisha, zikabohera umuntu mu bintu bigarukira kubona ikintu kimara umwanya, atari ikintu kikugururira kubona muri ibi bimara umwanya uwama Imana, bikagufasha gushingira kuri we, aho ugasanga biriko biraguhenda bikagupfuka kuri urya nyene ahoraho, bikakugaranira kuri vyo. Nyinshi nizo zirahari, bituma uzosanga aho zigwiragiye usanga abantu baryana hambavu y'ibintu, bakajyana hambavu y'ubukuru, n'abavyigisha bo nyene bakajyana kugira ngo bafate ikibanza c'imbere, baba ari bo batangura guharura ivy'icumi vyatojwe. Ukabona yuko ari inyigisho zidutuma nogira ntitutamenya kuba muri ibi tubona n'amaso yacu, ngo tugire ukubona ukarishe kumwe tubonesha ukwemera. Imana umwana wa Yesu Kristo yaremeye gusangira vyose n'umuntu, itarinze kubidurunganya no kubihindagura mu bitangaro bihindura amategeko yabihaye. Hari igihe umukama akora ibitangaro, kandi n'ubu usanga ariko arabikora,
mugabo bigasaba yuko tugira ayo maso y'ukwemera, y'ukumenya kubona ingene bitangaje Imana ingene yarira ahantu utopfa uciye n'ikanda yuko ariho yariri. Kandi ico nico gitangaro gikomeye. Mbere igitangaro gikomeye cyane ni icuko ico Imana yakoze mu bintu bisanzwe giheza kikaguhindura, kikagutuma uza ukegera Imana, kigatuma abandi bose begera Imana. Ibitangaza byose umukama yokora bitarushikanye ngaho biba bipfuye ubusa, kandi bidupfuye ko busa duca tumera nka bya bisagara Yesu yahambarira ngo yakoreyemo ibimenyetso byinshi ariko ntibyahinduka, Kafarunawumi n'ibindi, Korosayi n'ibindi. Nagomba kandi mu kuzirikana amajambo y'Imana dushingiye no kuri Toma. Mwumvise ingene bamwita Didimo, bavuga yuko Toma yari yarafise ubundi bavukana wihasagiwe. Didimo no kuvuga ihasa. Toma ni Didimo wa twese, ni ihasa ryacu mu kungene bishika tugakomereka no mu kwemera kwacu, bikatugora gusubira kwizigira yuko inzira shasha y'ubucuti n'Imana yuko ishoboka. Toma tumwibuke, n'umwe yigeze guhagurutsa mbere abandi bigishwa, hamwe Yesu yaragize ati tuduge Yerusalemu. Abigisha bakagira bati urasubiyeyo, uheruka bazi kugufyeta, urasubiyeyo. Yesu akabishoza amajambo atangaje bose. Ngo ntihari iminsi ngo yo gukora, ngo igihe izuba ricaka ngo jewe ngo n'umuco w'isi. Arababwira ngo ngeze n'igihe bamubaza nk'ibintu akavuga amajambo kiyo yakabishyuye iki. Mugabo ikinyamenya cy'uko sibo bategeka ibyo avuga mu bibazo. Hari n'igihe uza gusaba ijambo Yesu ukamubwira uti menyishyura ijambo kuri iyi, akakubwira ibindi bintu biciye ahandi hantu uti ntiyashatse kunyishyura. Yakwishyura ahubwo ugomba kumutegeka kumugaranira mu kibazo cyawe. Yesu ntushobora kumubaza ibyo bibazo by'abajournaliste ngo wishyure par oui ou non cyangwa vrai ou faux. Ni wewe uca inzira y'ibibazo cyangwa ni jewe ndakubaza? Iyo tuje kwa Yesu nukuza duciye bugufi. Nawe ugira uti ndafise ibintu byanje ngomba kumubaza, mubaze n'ibyo kandi arabikunda ko arashaka kugira ikute ngo bikuvemo. Ariko inyishu ntuyitege ukwi na bukwi, ubwa mbere muri iyo ntumbero uje kumubaza, mureke wenyine aguhe inyishu yiwe, kandi azoguha inyishu iguhaza gusumba iyo wari uje kumbura uzirikiye ko ariko ushobora gusanga atariyo nawe ugufitiye. Toma rero yabwiye abigishwa ati haguruke tugende tuje kumugwa inyuma. Kumva ingene yari umuntu ngo tuvuga ngo afise akariro kenshi, umenga ni nk'umunovise gitangura inovisiya, canke umufaratira acinjira mu seminari, canke umuntu wese acinjira mu bintu bishasha, abantu bakigira mariage bagishuririye. Arashuriye gose Yesu, ari très passionné. Azabona Yesu arapfuye, araba ingene apfuye nk'umuhimbiri, apfuye nk'umumenja, urupfu rubabaje cyane. Agira ati narataye umwanya, napfunye amaboko, nakurikiye nyaringa. Murazi yuko Yesu apfuye bose baciye basanzara. Mbere n'igihe azutse akabiyereka mu ntango ntibashobotse bavyemera bose, barahimbawe. Mugabo kibigisha baraca umwanya muto, bamwe bagasubira mu byo baje bavamo. Kandi ku bandi bumwe byarumvikana ko Yesu yababwira ati bigiye kubandanya gutya. Toma aho rero n'abamaze kubona Yesu bagira bati twamubonye, twasangiye, yatumanyuriye umukate, twabonye ko ari we. Toma arababwira ati ugomba guhenda nde? Mwanza ko ikijuju byapfuye byarahetse. Ati ibyo bintu mubesha abantu, twe twarize twiga na university, ibyo bintu ntabibaho. Ibyo bintu ni iby'abakoroni. Namenye ubwa mbere ijambo ry'Imana ntiva mu bakoroni, rizana ubwa mbere mu Bayahudi. Abayahudi bari abakoronije, bajya n'abarizanye barihawe.
nk'uko na twebwe turyakira tukarisangiza uwundi. Abantu bagomba kuza baraca mu bintu bidurumbanya isi kugira ngo bagerageze gusanzaza ukwemera, atari uko umenga bashaka kudushira koko mu mico yacu y'ukuri, mugabo ugasanga bagomba kwitwaza kugaruka ku mico bagasambura uri mu mico y'isi yose, y'ibihugu byose. Imana mushobora byose. Toma rero abonye ibyo byashikiye Yesu, bakaza kumbwira ngo bamubonye, ntiyashobora kuvyumva, ntiyashobora no kuvyakira, ngo ntiboneye nk'abakabe nkore ko mbone neza ko ari kumwe twese bidushikira. Toma no kuvuga iki? Yari yaremeye cyane, arashira mu gushaka kwe kose, mugabo kumwe kose abatumwa bose bari bemeye, bakabona umenga Yesu aje kubakiza ibivyo ngaha mw'isi. Kandi twese dushaka Yesu umenga yo dukiza muri ibi vy'isi, ngira ibifaranga, ngira amahinguriro, ngira imigambi yose yamigenda neza, ntihagira akabona gatonya kambabaza, no gutsitana sintsitare na gatonya, ntihagira akantu kangora. Ubwo buhigwe si ubwo ngaha mw'isi. Ubuhigwe bwo ngaha mw'isi ni ubuhigwe bwo mu mutima bwa mbere, kumva akanyamuneza n'amahoro n'intumbero y'urukundo ruguherekeza umwanya ku wundi, naho wowe uri kuraca mu mucanga. Ubwo bundi buhigwe bwuzuranye bwose busesekaye nubwo mw'ijuru, nubwo mw'ijuru si ubwo ngaha kw'isi. Bernadetta abaza Bikira Mariya ati uzonjana mw'ijuru, ati ndakwemereye ijuru, ati mugabo atari ijuru ryo ngaha kw'isi. Twese birashika tugakomereka, kandi twese turafise ibikomere. Murumva ingene Yesu kugira ngo avure Toma kwabaye kuza gusubira gukora muri za nguma ziwe. Cyo gituma akenshi turasenga twiyambaza inguma za Yesu Kristo, kuko nizo zishobora kutuvura cyane cyane za nguma abapsi, abasosyo, abaki badashobora kuvura. Mugabo Yesu yahashitse akavura umuntu, bikadutangaza twese. Mwumvise mu minsi iheze urupfu rw'umupasiteri yitwa Theogene mu Rwanda, ariko arakubwira aho Yesu yamukuye muri bamayibo, bamwe banywa urumogi mpaka. Tukaba tuzi ingene umuntu kumukura mu rumogi hari umwe waraza kwigisha ngaha afasha abandi bana, akubwiye iyo yavuye. Ndabona ingene barakunda kumutumira mu kiganiro ca Ndanyote, akubwiye iyo yavuye ukavuga uti n'ukuri kose hari hasigaye Imana. Umusanga yanywera urumogi n'ubwiso bugatunuka, yihenza akasamura cyane, uzubona yirokoka ikavuga. Mugabo Yesu agasubira akamurema, akamugira umuntu mushasha, akamutereka aho tugatangana. Ibikomere by'ubuzima bwacu mbere hari ibyo usanga bikomeye ku buryo bw'uko koko atari waserutse, bidakunda amagira ati tutari kumwe, hari ibintu mudashobora. Tumusabe natwe rero, dusabe iri hasa ryacu Toma, kugira ngo umwe wese muri bya bikomere by'ubuzima bwiwe bituma kumbure ananirwa no gutumbereza neza ingingo y'Imana, gutumbera neza ingingo y'Imana muri we. Bya bikomere wamusanga umenga biratuma bitunanira kubana neza, eka mbere no mu vy'Imana no mu butumwa. Bya bikomere wamusanga umenga bituma umenga hariho ibicumuro twama duhengekeyemo, twama turiko turirega bidahera, kibaza uti mbe none bizohera ryari? Umukama yaratsinze. Uyu munsi akagira ati nawe nje nkubwira nka Toma, gira amahoro, guma wemera naho utarabona, guma mu kwemera. Amen.